gukingira abenegihugu n'ivyabo. Dufate kwizwa shingiro n'ayandi mategeko, c'est le monopole de l'État. Ni leta yonyene mu gifaransa tuvuga yuko la protection des citoyens de leurs biens est le monopole de l'État, mais aussi est irremplaçable donc sohor de l'État. Irremplaçable. Nico gituma rero ntidusubire kumva leta ivuga ngo barahojeje. No, ivyo sivyo abanyagihugu bakeneye uno munsi. Bakeneye ko babwiyigwa ingene ubwa mbere bashumbushwa, ubwa kabiri ingene ibintu byabo bigiye gukingirwa. Ikiyago kije inyuma yuko mu ndwi iheze nibuka ku munsi wa kane, nivyo ku munsi wa kane isoko nkuru y'igihugu yari yasubiriye isoko nkuru ya Bujumbura yahiye itariki 27 z'ukwezi kwa Nzeri umwaka wa 2013. Iyi soko rero y'Ingozi ku batabizi yari yo soko abantu bava mu mihingo yose y'igihugu, harimo igisagara ca Bujumbura hamwe n'igisagara ca Gitega n'ahandi hose, mbere no mu karere bari basike baza kurangurira Ingozi. Ubu uy'Ingozi hari hasigaye hari bimwe kera mu myaka ya 90 twita le nouveau riche, aho hamwe bavuga bati umuntu yatunze kera sinze abari bahari mu myaka ya 90 bavuga bati 27 avec 27 millions, 30 avec 30 millions. Ubu rero hari hasigaye Ingozi bavuga bati umuntu miliyoni 100, miliyoni 200, miliyoni 600, umuriyaridi nticyari kibazo ku badandaza bo mu isoko nkuru y'Ingozi. Rero ijuru ryarabakorokeye ko rirabakorokera ko ibintu bari bafise birasha biratokombera hafi 90% y'ibintu byari mw'ijya soko nkuru ya Ngozi birasha biratokombera. Ivyo rero byabaye inyuma yuko hari ayandi masha sinzi ko ico kirundi kibaho y'amasoko n'ibindi bibanza byahiye kuva uyu mwaka utanguye mu kwezi kwa mbere haramaze gusha ibintu bitari bike. Mwibuke isha gisoko yo ngaha mu Kinama, mwibuke isha gisoko y'ibintu byo kubaka imbaho n'ibiti ngaha iruhande y'isoko kwa Siyoni, mwibuke isha gisoko y'ibintu by'imbaho n'ibiti ngaha kwijabe, mwibuke isha y'ibitaro twita district sanitaire de Jabe aha mu Bwiza. Rero umuntu aravye ibintu byisha y'ibintu cyane cyane amasoko, mbere tutibagiye n'amagareri mu byibuke urudandazwa ngaha aha muri Asiatique menga aho bita kwa Adams nyamba nibuka neza, mwibuke aha galeri Diko n'ahandi henshi imiriro yaduka, mbere dasize n'inyuma na bya bikoresho
byabigwanisha biruka gusha ngaha muri Kambaze. Ibi bintu rero byose urabona ko ari ibintu bibaye mu kiringo gitoyi, tutarinze kuja mu vya kera. Nibukije isoko y'Ingozi ihiye ubugira gatatu kuva muri 2005, ku batavyibuka tuvyibutse neza, ihiye ubugira gatatu. Ubu rero burya abene gihugu basa n'abamaze kumera nk'abari amavubi. Sinzi mubaze abantu bari Ngozi, umukuru w'inamashinga amateka yarabagendeye, umustaneri afata ijambo ababwira ko borindira ngo bagira amatohoza, mugabo ntibamwemere ko n'ijambo rihetse. Kubari bahari mwe murabensha muri bashobora kuvyumva. Bica bisongwa n'ijambo mukuru w'inamashinga amateka yavuze, aho wamengo agiye kwagiriza ababuze. Ira charge et condamner les victimes. Abagiriza yuko ngo bataguze kizimyamwoto zibiri, abagiriza yuko ngo batagiye mu masirance. Mugabo nagira nibutse gukingira ibintu biri mu bizashingiro, gukingira ibintu by'igihugu n'abanyagihugu, c'est le monopole de l'État. Murumva ico kintu? Murumva le monopole de l'État. Nta wundi muntu numwe akingira itunga ry'igihugu atari leta. Nta wundi muntu numwe akingira abene gihugu atari leta. Abanyagihugu twebwe turafise ivyo dusabwa mu ibwirizwa shingiro. Hari mu ibwirizwa shingiro hariho hajya mu ma article yibanze, hari ivyo bita les droits et les devoirs. Ivyo umwene gihugu asabwa nivyo leta isabwa. Muragenda musome neza. Ingingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro iravuga neza ivyo umwene gihugu asabwa. Mugabo jamais nta hantu na hamwe umwene gihugu yigera asubirira leta. Ivyo rero turabona ko umenga abantu bari muri leta rimwe na rimwe nyambataro kuvyirengagiza ntaco babivugako. Rero rijya jambo umukuru w'inamashinga amateka yashikirije Ingozi, byaragaragaye neza yuko leta umengo yaribagiye uruhara rwayo mu gukingira ubutunzi bwa bene gihugu. Ndabaha akarero gasanzwe. None ubu uya ko leta yafashe ingingo yuko meme n'umworo, meme n'imfuvyi, meme n'umupfakazi, naho baba baramwubakiye akazu bagira pavage aho baba. Si leta yafashe ingingo niyabategetse. None habuze iki leta ngifata ingingo kugira ngo hakingigwe ibintu by'abantu nabo nyene. Mwarumvise iyi soko aha murazi yuko nabibabwiye, isoko nkuru ya Ngozi ibintu byariyo byahiye hafi 80% ibyariyo byose. Mugabo kuva aho bumviye buriya butumwa bw'umukuru w'inamashinga amateka, stanera akababwira yuko borindira ngo haba amatohoza kubera batakigira imyizigiro mu majambo y'abatware bavuga. Mugende mubaze namwe mubaze ubu uya isoko ya Ngozi hari abantu bamaze kuzanamwe ibintu baciye bonyene bubaka baca bazana mwe ibintu. Ubu bariko barashiramwe ibintu bunyene, ndiko ndababwira bunyene. None mwe mwumva iyumvire kubona umukuru w'inamashinga amateka avuga ijambo, Musitanteri akavuga ijambo bakarigwiza n'ubusa. Mwe murumva ico cizigiro aho kigeze ku bene gihugu. Twebwe rero ibikera byaraba, mwibwe kuri Micombero, kuri Buyoya n'abandi bose batwara.
abatwara bavuga ngo byose ni sawa, bagenda baririmba ngo byose bimeze neza. Ntimubyibuka harimo n'indirimbo bagira igihe cya Micombero, igihe cya Buyoya n'igihe cy'abanduze bose. Abategesi nabo bakabatambira bakumva ko umengo byose na mahoro. Mugabo twebwe nous sommes les voix des citoyens, nous sommes la voix des citoyens. Ibi turiko turavuga sivyo twikurira mu mutwe, nibiva mu mitwe no mu vyiyumviro by'abene igihugu. Kandi burya no muri leta bo bariko kugira mbega muri iyumvire aha mu isoko aha haho risongo ya Bujumbura hakorera ibihumbi 7 by'abarundi. Mwumvise amasoko n'ibibanza twadondaguye bimaze guhirirwamo ibintu. Ubu no munsi d'après les informations hari amasoko amwe avuga ati rega ejo nitwe dushobora kuba turamukiye. Murashobora kwibaza urumva iyo psychose iri mu mitwe y'abantu. Eske murumva iyo psychose, murumva uyo mwitwarariko ubwo ruhagarara ruri mu mitwe y'abantu bavuga bati erega ejo nitwebwe, ejo nitwebwe. Camugerageze rero muyumvira ingaruka mbi ubwa mbere zashitse ku bantu. Mwarumvise nk'Ingozi hari umwene gihugu umutima waciye uhagarara aho nyina carapfa, mwaravyumvise. Yibutse amadeni, yibutse umuryango wiwe n'ingene yarahagaze, umutima ucurahagarara. Mwibaza ko ivyo bintu ari bisanzwe uravye abanyagihugu bagize ingorane ingene bangana. Rero twebwe mwishira hamwe Oricom nukuri turabona neza yuko igihugu cacu gifise ikibazo gikomeye cyane amatière de protection. Nariko ndavuga nti ingaruka mbi z'ibi bintu eheraba abantu baragwara mu mitwe. Iyo ni ingaruka mbi ya mbere, kuko umuntu yahishije ivyiwe kumbwira ko asigara akomeye ivyo ntibishoboka. Oya, hanyuma murabe nkuko nariko ndabivuga abantu bamaze kubura ibintu ingene bangana, baharugwa mu bihumbi amajana, bamubumba amajana. None abo bantu wocuca ngaho uri leta ugatamba ugatekereza ukarigura ririmba ukirigura senga uvuga ngo ibintu bimeze neza kwe. Jewe nibaza ko abantu baje kumviriza no kubwira leta ingene ibintu bimeze ntibababwira ukuri. Ndasabye rero nukuri kwizina gishiramwe Oricom twese tugire état de prise de conscience, tubone ko ibi bintu ari ibintu bigoye. Eheraba ndiko babwira ingaruka mbi amabanki uno munsi turetse so bantu bagize ibibazo. Amabanki n'ubutunzi bw'igihugu n'amakori byose biriko biragira ikibazo no munsi. Erega abantu batanga amakori, erega abo bantu barufise amadeni mu mabanki. Ayo mabanki none yego nivyo arashobora guca realiza amantuze nyama ama hypothèque batanze. Mugabo urumva amabanki nayo naca igira ibibazo, abanyagihugu bakagira ibibazo, ubutunzi bw'igihugu bwagira ikibazo muri rusange. Ibi bintu rero twese twumve yuko by'ukuri ingaruka mbi ari nyinshi cyane, ari ingaruka mbi ari nyinshi. Mwibuke umuhinga bihute Donatien, umuhinga mu by'ubutunzi, igihe isoko nkuru ya Bujumbura yasha yari yatanze ikigereranyo cy'uko ibice hafi 20% by'ubutunzi bw'umwimbu wose byatuzaro PIB byahiriye hajya mu isoko nkuru hawuze ku nkuru ya Bujumbura. Ikigira kabiri camwibaza rero amasoko amaze gusha n'ibintu bimaze gusha, urugero rw'ubutunzi bumaze kononekara. Mwe mwumva bimwe tuvuga by'imbona kazoza igihugu cifashe mu myaka kanaka bigumye gutya, mubona bishoboka? Je nibaza ko bidashoboka. Hanyuma hari kindi kibazo gihambaye cyane kiri twashize muri ritangazo twasohoye. Mu bisanzwe iyo ibintu byononekaye hagomba guca haba
kubera izo ngaruka mbi zose mvuze hagomba guca haba amatohoza yimbitse, abantu bakamenya imvo zituma ivyo bintu biba. Mwese murabamenyesha amakuru, ni mumbarire. Mwarumvise ijambo mukuru w'inamashinga amateka yashikirije Ingozi, mwarumvise avuga ikintu cy'amatohoza kwera? Ndababajije, mwarumvise avuga ikintu cy'amatohoza? None mwe muvyo bintu ari ibintu bisanzwe kure. Aha rero haca haba ikibazo, umuntu arashobora kwibaza no kwiyumvira ko bishobora kuba ari incendie d'origine criminelle. Ehera aba amasoko keshasha mwijoro, none ibyo bintu bituma ibyo bintu bisha mwijoro. Erega on doit se poser des questions, de bonnes questions. Tuzakubaza ibibazo. Ibi bintu rero twumvirije ijambo mukuru w'inama nshinga amateka yavuze, tukumva ko atigeze avuga na gato imvu ko agiye kuba amatohoza. Twebwe turazi iyo twasavye ngaho turaza kubivuga, ariko rero mwishiramwe rikombe turategwa makenga gose n'ukungene leta y'u Burundi ubona yuko ibintu byo gukinga umengo ni kibazo. Kubera iki mvuze ico kintu cyo gukinga? Murabona mu bisanzwe mu bintu by'inyubako no byo gukinga hariho amategeko, hariho le code de protection civile, hariho le code de l'eau, hariho le code de l'urbanisme, hariho le code de l'environnement. Hari amategeko menshi cyane ajanye n'ivyo gukinga. Mugana nagira ndababwire yuko kuva tumaze kubona ibi bintu by'amasanganya ndavyiteguye kubera turamenya imvo biba, mwibuke ndabaye nk'ibintu nka bitatu mwese muzi. Muribuka y'amazi yatera ngaha mu Gatunguru, abari bahari byo byose si bya kera, muravyibuka mu Gatunguru amazi ngene yateye ngaha. Muribuka Tanganyika Ruduga n'inzuzi, muribuka ibintu byononekaye, ntimubibuka mwebwe? Muribuka ibi bintu by'isoko nkuru, ibyisha by'isoko nkuru ya Bujumbura, ntimuvyibuka mwese? None kuva ivyo ndabahaye ibyo bintu bitatu, mwoshobora kwibaza, mwoshobora kuvuga ikintu leta yoba yarakoze kigaragara kiboneka gituma umwene gihugu abatarankiriza? Jewe ntaconze kugeza kuri no saha kiboneka. Ikintu leta yakoze cyonyene, yubatse iyi soko yo kuri Kotebe, niyo nyene yubatse. Munawe genda murabe ngene yubatse. Basha na jewe nitwa ko ndi mugufi, ndashaka kuyihambya hariya hejuru, ngiye kuyikora ko hejuru. Mugende murabe irya soko, muce mugenda murabe isoko y'umwene gihugu Siyoni, hajya murabe ngene yubatse n'amanorma. Imodoka zirinjira uko zishaka comme si rien. Mugamba mugende murabe isoko yo mu Ruvumera, ibidandazwa birunze no mwibarabara. Mwese mugende mugenzura isoko. None hajya ntihariho y'intwara, ntihariho mustanteri, ntihariho chef de zone, ntihariho chef de quartier, ntihariho abanyumba 10, ntihariho umukuru w'isoko. None mushobora gusigura gute ahantu hari inzego z'igihugu bakaba harabaye ivyo bintu byose meje kubabwira? Genda murabe ibintu by'inyubako, genda murabe amagareri ari ngaha mu kino gisa, shaka murabe n'inzu dukoreramo, genda ngaho oya murabe umuriro waduse ngaho oya. Ntihariho intwara, ntihariho obuha, ntihariho inzego zijejwe gukingira, zijejwe kubahiriza amategeko, les normes. Mugabo none kubera iki bitakurikizwa? On doit se poser la question, kubera iki ivyo bintu bidakurikizwa? Erego mengo hariho abasansi do leta, mengo hariho abasansi do leta. Ibi bintu rero nagira kwizina yishiramwe rikombe mvuge ibintu bine canke bitanu tubona ko leta ikwiye gukora diligence. Leta ikwiye gukora diligence. Nababwiye ko abantu bose no munsi
basa n'abari mu mwibehura bavuga bati ejo nitwe turamukiye kubera babona leta iri kwirakora. Ubu niko benshi biyumvira, nyamba leta itari ibizi ibimenye yuko abantu benshi bari mu mwitwarariko utagira uko ungana uno munsi. Hanyuma kandi ko ibintu biriko birahombesha igihugu muri rusange. Ivyakorwa rero icambere dusaba yuko leta yoshiraho diligence, igashiraho ikintu citwa komite nationale. Iyi komite nationale yoba iri independent kandi ihurikiyemwo abantu benshi, igahabwa uburyo mu buryo bw'amafaranga bw'ibikoresho n'abantu kugira ngo yige ukungene abantu boshobora n'ibintu byabo gukingirwa, kuko turabona ko leta isa niyamaze kuvyibagira. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Ikigira kabiri twebwe tubona nuko leta, inama nshingamateka, ubutungane, umwe wese mu vyajejwe bakorane diligence, kuko ibi bintu ni kiza. Bakorane diligence kugira ngo hafatwe ingingo zo gukinga no gushiraho ico no kwita politique nationale de prévention des catastrophes, no kuvuga gukinga ibiza, hamwe no kwiyumvira ukungene aba victime, abantu bahuye n'aya masanganya boshumbushwa. Nabivuze yuko gukingira abenegihugu n'ivyabo, dufate kwizwa shingiro n'ayandi mategeko, c'est le monopole de l'État. Ni leta yonyene. Mu gifaransa tuvuga yuko la protection des citoyens de leurs biens est le monopole de l'État, mais aussi est irremplaçable donc sohor de l'État. Irremplaçable. Nico gituma rero ntidusubire kumva leta ivuga ngo barahojeje. No, ivyo sivyo abanyagihugu bakeneye uno munsi. Bakeneye ko babwiyigwa ingene ubwa mbere bashumbushwa, ubwa kabiri ingene ibintu byabo bigiye gukingirwa. Ibyo bakeneye. Ibindi cumengo turi muri filozofi, turi muri spirituality. Ivyo navyo ni vyakazoza. Ivyo navyo ni vyakazoza. Ubu uya dukeneye ivyubu, ibidu ivyizigiro vyakazoza. Mugabo biriko bikoguka. Nivyo dukeneye. Ikindi ca gatatu nuko hashigwaho politique adaptée de prévention des catastrophes, ziba naturelle canke ziziba uku, kuko kwisi yose nzima nta gihugu na kimwe kidakora ibikenewe byose kugira ngo ivyo bintu bibe. Nico gituma twasabye ko akwiye kujaho ini commission ou un comité multidisciplinaire indépendant. Ikindi tubona hari ivyo dusaba mu buryo specific, ivyo ni mu buryo global, nuko buri commune yose yoshigwamwo aya maveikire anti-incendie. Buri commune, j'insiste, buri commune yose leta ironderere moyen ishireho donke izo modoka, hanyuma leta itegeke yuko amasoko n'amazu byose byubakwa, cyane cyane izo nzu nini nini bashireho, bubake bashizemwo bya bipira n'uburyo bwo kuzimya biri incorpore birimo indani. Hanyuma kandi baverifye yuko byama byuzuyemwo amazi. Ikindi nuko bijya ama inspecteur byose byoba biri kwayo mazu
n'ahantu hose hahurira abantu benshi. Ikindi nuko obuha je insiste ngaha aya ndabishimitse ko cyane ibigo vya leta harimo obuha n'izindi nzego z'igihugu burya buri quartier yose iri viabilize amazu bagomba ibintu byose by'inyubako byagomba kubakwa. Murabizi neza umuntu wese yubaka ibinzu cyangwa ikintu cyaricyo cyose hariho amanorme agomba gukurikizwa. Hanyuma uragenda ugasaba icyo bita autorisation de bâtir. Usabye ikintu bita autorisation de bâtir uca uhejeje kubaka uca ugenda gusaba attestation de fait de construction de bonne fait. None ndabaye akarorero aya mazu yose ari mu gisagara ca Bujumbura muri Mukaza Mugere Ntahangwa n'ahandi no mu bindi bisagara. None inzego z'igihugu zijeje gutanga izo mpusha no kuraba yuko ivyo bintu byubatswe neza kandi bikurikizwa. Navuze yuko leta iserukiwe kuva kuri nyumba 10 gushika hejuru ku mukuru w'igihugu. Hariho n'ibintu biyita comité mixte de sécurité, izo ziri kugera ku mutumba kandi zihurikiyemo bose. None iyo migwi irakora ntikora? Ega nibajeje kuraba jewe amakuru mfise nuko buri quartier mu bisagara ahantu bariko baragira inyubako hose uzubona umukuru w'agacimbiri nyumba 10 n'abandi bakwaza bati zana igipapuro cyerekana ko ufise urusha kubaka. Murabaza ivyo birahari? None ivyo bintu byo kubaka bidakurije amategeko bivahe bigenda gute? Ni giturire gikora ahantu hamwe hamwe. Woshobora gusigura gute ingene mu masoko ndanza karorero aha hahora aha mu Ruvumera, isoko ya Ruvumera, genda mwese murabe kubishweka n'ibindi bitabomererwa mu ibarabara. None mwe mwumva amanorme akingirwa gute? Ibi rero biraboneka neza yuko inzego z'igihugu zavuye ku kirindiro kubijanye no gukingira ibintu byane. N'ubu ndabisubiyemo ndagenda bigaruke ko la protection des citoyens de leurs biens c'est le monopole de l'État. Umunyagihugu umwenegihugu aza yunganira leta mugabo ntayisubirira. Ibyo tuvyumvikana ntayisubirira. Ikindi twebwe tubona nuko leta yoshiraho un fonds d'indemnisation y'abantu bose bagize haji kigega cyo gushumbusha abantu baburiye ibintu mwiyimiriro n'aya makastrofe yose kuko n'ubundi abisubiyemo. Ubonye hari ibintu byononekaye mu gihugu mbega ndababaza mbe mwari muzi yuko n'umugabo n'umugore iyo bagwanye mu rugo leta ibibazo mbe mwari mubizi? Erega hari gihe abantu baza gutwara batazi sokese aride umugabo n'umugore bagwanye bagakomeretsanya. Nivyo hariho rohore yumwe mwabo mugabo leta urazi mu bihugu bikomeye cyane waruzi ko umugabo n'umugore mu kukingira neza y'igihugu atawumenya umwe n'uwundi icyajejwe amatière de protection y'igihugu n'ivy'abenegihugu. Niko mu bihugu bimwe bimwe bimeze. Pour vous montrer ugenda bereke neza uruhara rw'igihugu muri rusangi, uruhara rw'abatwara muri rusangi. Abantu rero bagenda umengo najya amamodoka nibijya bigira. Ibi rero ndabivuze ngomba gushimika ku kintu bita leadership. Ikindi kintu tubona mu guheraheza nuko tubona yuko umengo leta dandaza arirorege arariere plan umudandaza ro commerçant si umuntu ahabwa ikibanza mu gihugu
kuko nivyo kumvikana ingene ibintu biguma bisubira bigasha ukamengo nta cabaye. Umuntu arashobora kugira ama hypothèse menshi cyane atuma umuntu yibaza ko umengo leta yarabahevye. Ngarutse rero ku ruhara rw'umurideri, jewe maze iminsi nzunguruka, maze iminsi n'observa nitegereza jewe nka Rufyiri. Hari ahantu mperuka kuja kuzunguruka ndaba nsanga muhava mweza ngo ntibijaye mbwa birajanye. Nshaka kuzana uruhara rw'abantu barongora iyo umuntu ari imbere y'abandi adafashe ikibanza mu bwenge bwiwe ngo ahe ikibanza gikwiye l'intérêt du citoyen, inyungu y'umwene gihugu, usanga acaho ikibanza ibintu jewe no kwita ko ari secteur canke ibintu ubona ko atari byari bikwiye. Jewe maze iminsi ngenda ugaca usanga no mu manza zisanzwe izi privé aba twita abasuku, abandi bitwa ngo nabategetsi, ugaca usanga imodoka iraje mari idarapo ry'umugambwe muri yo, ugaca umengo umugambwe wahindutse igihugu, ugaca umengo umugambwe wasubiriye ibintu vyose, ugaca usanga ugaca ugerageza kwiyumvira mu bwenge bw'uyo mutegetsi, mu bwenge bw'uyo muntu. None iyo muntu atazi gutandukanya igihe cya kampanye ya politiki, atazi gutandukanya igihe cy'imyiyamamazo, agafata imodoka y'igihugu akayikubitamo amadarapo y'umugambi, uyo muntu azogira umwanya uyuwe wo kwiyumvira izo neza ivyo bibazo bihanze abanyagihugu, harimo n'ibi bintu vyisha n'ibibiza vyisha ry'amasoko n'ibindi vy'igihugu mu gihugu. Afata umwanya ryari, reka ndabaka kandi karuru gasanzwe mu ndwi iheze sinzaro nagiye sinovuga hari ngaho mu gisagara ca Bujumbura haza umuntu sinamenye uwo mutegetsi wari aca yaragiye sinzi ko yaragiye kwivuza ahantu, mugabo yagiye ahantu mbona uwo mwanya nyene arazibiye ibarabara rihuriramwo bita boulevard, rihuriramwo hari imodoka ziduga nizimanuka nizigenda zikitse gutya. Ubwo nyene araza shashikara zibira ayo mayira yose uko arane, nukuvuga kira paralize toute la ville. Ariko ngenda babwira ko n'umuguru w'igihugu muramaze kubibona, iyo agomba arengane sinzi ko muvyibuka, iyo agomba arengane nta minota 15 ihera ibarabara bazibiye, kandi hamhera isaha bariko baragira imodoka zigenda gutya kugira ngo abantu bitunganye. Sinzi ko murabibona, urabona ko ari mu buhinga bukomeye iyo umukuru w'igihugu agomba kurengana. None uyu muntu aza kuzibira igisagara cyose akagihagarika, agiye kugira consultation médicale, kuko jewe nivyo nabonye, agacagara igisagara cyose. Ivyo bintu mwe mumva ari ibintu bisanzwe, mumbabarire ivyo oya bica bisa n'umuntu umwe yigeze kuja ngaha kuri T2000. Ico gihe uyo muntu sinokuri ndavuga izina ryiwe arazwi, yagiye kuri T2000 agiye kugura ikintu muri T2000 aca yugara ibarabara ryose. Mbere yaho raja no ngaha kuri alimentation ahabita kwa katikati akazibira ibarabara ryose. Abategetsi nkabo nagenda babwire ko bataramenya icari cy'umwene gihugu na rohore daride, baca basana abantu ibintu mengo vyabakorokeyeko. Ivyo bintu rero nivyo bibazo biba abo bantu bashobora kuronka umwanya wo kwiyumvira ivyo bibazo biko ndababwiye. Nico gituma nagira nshime ibintu vyagiye muri ya stratégie nationale de lutte contre la corruption, aho imbere yuko umuntu azobanza gushirwa mu mabanga bazobanza kugira enquête de moralité y'uwo muntu. Ere ugiye kuraba abantu nk'abo bagira ibintu nk'ivyo, burya usanga rere moralité ziri duteze, mbabare kubivuga gutyo, kuko burya umuntu atwara ntagira ico bita ntagira vie privée. Burya nivyo bafungura,
n'ingene bagira byose tugomba meme n'imishahara yabo n'ubutunzi bwabo nico uzogende murabe muri Senegal cyangwa mu bindi bihugu usanga ibintu byabo biri ku masite no n'ahandi nico gituma hariho des principes bitara transparence redevabilité gukorera ku mugaragaro kubazwa ivyo uriko urakora redevabilité n'ibindi mugabo kubera tarenterioriza neza ubona ko abantu bamwe baza gutwara umengo bibakorokerako nico gituma ubona tugira ibi bibazo byose ntagire ikintu kimwe cyamye mu ncamake rero ibi tuvuze ni ibintu byihuta cyane gukorwa cyane nagira nsubire nibutse yuko leta aro monopole de protection des citoyens et de leurs biens et de donc ibi rero ni ibintu nibaza ko byihuta cyane gukorwa ndabashimye ndabakengurukiye murakoze